uranzi ndamuzi nuwiwe nawe nuwanje anzigama mu nzira zanje niwe muco murikira sinzotinya habe namba niwe muco murikira sinzotinya habe namba niwe muco murikira imyanya n'ibihe je ndabisumba aho bafefsi mu bigumbagumba ndi fearless kufisi imana no hagati mu mifunda je nguma ndirimba nahinda bara yose agaza muri yo norema ko nigishijwe kurinda umutima ntabwoba oya namba ntagutinya ndabizi neza sindabikekeranya kuhora hari mu ruhande rwanje bewo menyera hari nuwoshobora je kungwanya ni wewe mahoro yanje ni wewe ubugingo bwanje ni wewe mahoro yanje ni wewe ubugingo bwanje abagado muri we niho naronkemwo uzima busagutse n'abandi batumiri babita aba chosen generation team n'umugwi ugizwe n'abantu batatu umusore umwe n'abigeme babiri basanzwe baririmba indirimbo mpimbazamana indirimbo ni fearless batuzanye mu bwamisabizire bafama ariko kandi hariya anyina na Flavia abatumire bacu bamaze gushika urabona ujya mwigeme baba basa neza amatwi ansumira ngo avuke ikiriri yego sha aho rero aho rero biraza kugorana ko tunyarutse mu kuvuga aba prononce nkaza yera urabona kunatwenga si bya bindi byo byo kwasaba atwenga n'abantu barasa ako shanana niyatari uzonkozi oya uri si sinabikora rakoze cyane iyese irika tsiruka nk'umwanya ni chosen generation a team for the first time in our place in our house in the Burundi's number one VP radio station in the super level radio station in the VP radio station the radio iri climatisé ni chosen generation team for the first time mugamsemizira bafam tuakira na umfasha kwakira abashitsi yes reka tubakira ariko rero rati aya ngo mperi oya twahereye ku mukobwa kare ubu reka tubandanye protocol dukomereza aho nyene yes nuko dufise abatumire babiri ni chosen generation team gizwe n'umusore umwe n'abigeme babiri ariko ngaha hashitse umwigeme umwe ariko tumwakira karibu Tantine umeze neza reka subiremo ariko yari karanywa kaji nibyo yes nuko reka tumwakira Tantine karibu cyane murakoze cyane kunyakira umeze neza ego karibu cyane kuganira ingano yanje rega arati seko ndamubona kandi ndamurabe neza egera bavuga egera reka negere yes karibu cyane murakoze nuko widondora witwa ndi tubona team rimwo ariko tubwira amazina cyane nitwa Mugisha Sarah Merveille nkaba ndi umwe mu bigize uwo mugwi chosen generation team umvise Merveille Sarah Merveille ego azaplo Merveille wari kumeze uko nayo yatari navuga ikiriri kenda bukebu simpaririye nta na gato ubwira ko Merveille uramutse abadukwikina kuri 94 ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana Sara baramutsa cyane umva ko nashase kutwereka ko umwe ngo Sara mwe vyariwe ngo we Sara Sara ni hatari Sara yes nuko twavuze yuko hari kumwe n'undi muhungu hari anye tonto umeze neza ndameze fresh ndashima ka gripe kakure gusa ya ariko vyose ni bon aho ni vyiza cyane karibu cyane iwacu murakoze
Ego. nawe ubwira ko uramutsa ndetse unibwira abakunzi be badukurikirana. Ku mazina yitwa Bertrand yo kwizera nkaba ndumwe mu bagize umugwi wa CGT akaba na je nsanzwe ndawurongoye ndabaramukije cyane abantu bari kwadukurikirana. Yes, Rati, wabumvise nabumvise rimwo Saha Merveille harimo na Bertrand nibo basanzwe bagize uno mugwi Chosen Generation Team CGT. ariko Rati batubwira uryataje yitwa nde nawe yitwa gute? Bon uryataje yitwa uwe yakunze Kerlene. Umvise umwavuga ikiriri ubundi navuga kumutanga ntibyoroshe nta na gato ariko kandi Azayel na Nana ari behind the microphone ariko kandi numugwi usanzwe uri indirimbo mpimbazamana nkuko twatanguye tubivuga afite indirimbo yitwa ni wewe gushikino saha abafite indirimbo zibiri gusa ari indirimbo iri kuvugwa gwabo ariko ni cover y'indirimbo Shimwa Nyagasani yasubiyemo na Bertrand na Sarah unyari ngaha ariko kandi reka tugaruke gatoya neza na neza dusubira inyuma Chosen Generation Team dutangwe kuri murongozi kwa muro mulo tubwire Chosen Generation Team yatanguye gute icyumviro cyatanguye gute mwahuye na Sarah gute mwahuye na Nuzenya Kerlene Oui. Gute mwahuye nabo gute wabashize hamwe cyane icyumviro cyavuye kwa Saha arabahamagara muri rusange icyumviro cyavuye gute Chosen Generation yatanguye gute yatanguye gari muyihe ntumbero umugwi wacu watanguye il y a 2 ans twatanguye je na Saha ko twari dusanzwe twiga hamwe dukorana mu ma groupe public kandi twari dusanzwe twese turirimba ariko inyuma yaho turavuga ati ibintu ntibikwiye guherera ngaha nubwo tuvuye ku ishure uno murimo turakwiye kugukomeza tukawushikana kure kuko twarabona neza ko dufite iyo mpano yo kuba tworirimba tukavuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo niko twaciye tubwirana Kerlene kugira ngo ashobore kuza tube turi kumwe muri no mugwi. Ego muratanguye icyumviro cyateguye kuri megwe babiri wowe na Saha Kerlene namwe kimupartage aravuga ati nanjye numva mengo no kwiyunga namwe bwira dutangure ndashaka kumenya murahuye mwese muremeranje yuko mwe gutangura umugwi izina neza na neza ninde yaritoye gute kubera iki Chosen Generation Team nisunze iki kugira mutore izina icyo twisunze uno mugwi wacu umugwi ugurikiyemo abajene dusanzwe dukijijwe iyo tuvuze gukizwa umuntu abafise ikintu yakize icyo twagize ni vyaha ariho kahise kacu dufise umwe wese ku ruhande rwiwe iyo rero twamaze gutoranwa muri benshi kuko hahandi twari turi hari abandi basigayeyo ariko twe turagirirwa ubwo buntu bwo gutoranwa muri benshi niyo mpamvu twahawe iryo zina ariko kandi ryaherekejwe n'umurongo twahawe uri muri Bible muri Petero wa mbere gice cya 2 ku murongo w'9 umurongo tubwira neza ati ariko mweho mu bwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwizishimwe igiye abahamagaye tumaze kuronka iryo jambo ri muri Bible tuza gusanga neza izina two kwitwa ni Chosen Generation ako ka team kage koko turi team ndashaka kumenya aho nyene akabazo karinda gatumbereza kwa Merveille nayahe ma objectif yo yuno mugwi wanyu mufise kuko nimba mwilanshije muri no carrière nuko mufise objectif kanaka ama objectif nayo arakunda gutandukana selon n'abantu n'umuhamagaro bebe objectif zani nizahe nk'umugwi Chosen Generation Team Bertrand yabivuze twagize team kugira ngo hari ahantu twari turi hari ibyo twari turimwo mugabo twe Imana yatugiriye neza twakira agakiza objectif yacu mu mugwi wacu no kubwira abandi batarakira agakiza babone ibyo turimwo nabo bave mu byo barimwo hama bakizwe nabo nyene objectif ni ngiyo nyene kugwiza ubutumwa hose andavye style yanyu muririmbamwo hariho gushika uno mwanya abantu badatahura zino style muririmbamwo amarap cyangwa ibiki ibintu bigezweho bavuga ati mbe washe zino n'indirimbo z'Imana ni gute mutegekanya gukora kugira naba abavyeyi bacu batahure yuko zino ndirimbo ni z'Imana muko mutanga ubutumwa nibyo style barayiraba mugabo
ico dukonta cyane n'amajambo abarimo surtout kuri abo bantu b'abavyeyi cyane niba usanga bigoye kumva bigiye hagati mwe murasara muri mubiki mugabo ivyo sinibaza ngira ngo baragenda barabitahura petit à petit mugabo gikuru tuba dushaka rirya jambo inyuma y'ubwo butumwa ndashaka kumenya nibihe bintu mutegekanye Bertrand ashaka kumwunganira gatoya ego ngerageje no kumwunganira kuri ico kintu mwavuze kuri style y'indirimbo uko turirimba byatanguye nyene bigoranye n'abakuru bacu babitanguye batabatahura ariko uko umwanya wagiye uragenda bagiye babitahura nikimenyamenya no mu bikorwa vyacu hari abavyeyi badushigikira kandi bamaze no kumenya style turirimbamwe abavyeyi bacu bishengero baradushigikira bisigura ko barabona ivyo turimwe n'abatari babitahura kera ubu bariko barabitahura ico turagishima ko no mu bikorwa vyacu nuhora bamasanamu harimwo abavyeyi abantu bakuze ndashaka kumenya mbega mwese musengera hamwe oya ntidusengera hamwe dusengera amashengero agiye atandukanye muraje muri carrière surtout muri kino gisata ca gospel canke gospel music ni gute imbere yuko muza mwilansa cyane ni gute carrière ni gute kino gisata cha gospel mwakibona ubunye mumaze kukijamo mukibona gute nibihe bintu abasanzwe bakunda gospel music bo bitegako bon tukibitangura ubwa mbere vyaratugoye cyambere na mbere kuko byari ibintu bisaba uburyo bwishi kandi benshi muri twebwe niho twari tukiva ku ishure je na Saha usibye ko na keke wakiri umunyeshure twariyumvira ati eske bizogenda gute ko bisaba uburyo buzovahe ariko hamwe n'ivyo turizera neza ati yatanguje kino gikorwa nazo gisozera turizera ko hariho umugabo akomeye aturi inyuma ubone wazodushigikira kandi yarabikoze yadushoboje amuko twabibona tubaza ko ari ibintu nyene apare y'ivyo bindi vy'uburyo ko ari ibintu vyoroshe ariko twasanze si ibintu vyoroshe kuko umaze kuba uririmba indirimbo ugafata video ugashaka kuri YouTube ubaye nk'itara rimurikira abandi bica bigusaba rero bwa buzima uririmba utegerezwa kububamwe kugira ngo umuntu azokubone ejo uriko aririmba amafiarese just sanga ni umuntu wa mbere wiganyira bisaba ko bwa butumwa watanga bumanza kukubaka hama bukubaka abandi ndabona mugenzi wanje hari nana afisa akabazo ariko imbere yuko nana agira nawe icabajije turafise umugwi witwa MTC Modern Conquerors turafise umugwi witwa Victorious Team canke VT bafise ukuntu mugomba gusa ukuntu muririmba ukuntu imigwi yanyu yubatse gute mwebwe muje gutandukanya canke muje kugira difference canke muje ku making a difference between ya VT hamwe na MTC abantu bazobamenyera gute nihe tachi wanyu muje mutuzane ku buryo tutobitiranya na VT canke Victoria na MTC mbo ibikorwa dufise ni vyinshi nubwo tumaze kurekura ibikorwa bibiri novuga itandukaniro ryo bari hari munaravye kuri kanyaga kuva twatanguriye ko twe turifuza gukora indirimbo zitari mu mudio gusaba wa hip hop cyangwa wa rap ariko turafise n'izindi ndirimbo z'ama adoration je nibaza ko ariyo difference izobihari kuko twe twifuza gukora umuziki uri mu mpande zose udasaho hagati muri adoration uzoririmbaga Bertrand cyangwa uzotarika amaboko nzoririmba kubisanzwe hari n'ibintu bitangaje musanzwe byese ndi muhapeye ahubwo sinzi ko navyisanzeho ariko nyene Sara ajya nivyo kabisa arashaka kuyibongoza ego none si mukanya nani imbere yuko tubahe kakanya ko kumizingabire zabo reka nawe ugira icyo ubajije yes nuko icyo nagira mpagaye ko cyane raticha cyo uheje kuvuga indirimbo yawe uri kurayiraba ifise isaniro na zimwe mu ndirimbo canke still hariho bamwe mu migwe bariko bararirimbamwo ariko baragerageje sigura bimwe mu biye bitandukanye ariko nashaka mbaze turabona yuko hari haheze igihe kinini mushize hanze indirimbo yanyu bariyo mwise ni wewe ona ko hari haheze ikingo c'umwaka ya mu ndwi zitatu gusa muraduhaye FRS Mbega muje gutse cyangwa mwiteguye gute kugira ngo ya mitima ya misha mushobore kuyibwira amajambo ahumuriza cyangwa mushobore kuyibwira amajambo atekanye
bon icambere kuba twari twaratevye gutanga igikorwa birava kuri ca kibazo c'uburyo kuko ibi bintu birasaba uburyo bwinshi cyane kuko nubwo ari gospel ntuzogenda muri studio y'abandi producer ngo ukore indirimbo ku buntu nka peya video nuko kuko harabaye ikintu ca hotari bivaye n'uburyo ariko kandi ku bikorwa bindi dufise turifuza ko hatobamwe amahotari turiko turakora uko dushoboye kose kugira ngo abantu bifuza kuvoma kuri no vomo ry'umugwi wacu ntibazosubire kugira inyota n'umuserubu ari yakana avuze erati avuze yuko utoja muri studio ko ari nko kwari iri kuri gusa ariko hari ikintu dukunze kubona kenshi nk'uyu munsi Chosen Generation Team bababwiye ati tegura concert canke ngo mwitabire muri concert muri ready kurihisha canke mugati muze mwakire ubuzima ku buntu cyavuga ati twe dukorera Imana inoti zari oya mu makonseho menshi usanga hamwe barihisha ahandi ntibarihisha biravana na vision iyo concert n'ababiteguye n'integuro yabyo twebwe rero mu antoke tutarayitegura tuzobabwira mugabo ngera tuzorihisha ago niko twashaka burarihisha kubera ko iyo mutaro kuko biga byose mubona ari gratuit haba ariho uburyo bwatanzwe inyuma yabyo ntimuzobone ba Pastor Lopez bagize ibiteramo bikomeye ariko mukinjira mutarishe haba ariho abantu bafashe uburyo bwabo bwinshi bakariya kugira ngo uze kwakira burya butumwa ku buntu rero mu gihe twe tutaronse uwo muntu ashiramo ukuboko tugategura mu buryo bwavuye hirya no hino nimba twafashe credit ahantu kugira ngo ikorwa cy'Imana gikoreke biraza gusaba ko bariha kugira ngo bwa buryo twakoresheje bushobore gusubiraho kandi nimba dufise n'ibindi bikorwa tworoherwe kubikora yes nuko muri nka team hari yandi matimu ko twagi turavuga hariho n'abandi bari ku gatwe kabo Mbega nka Chosen Generation Team mwiteguye gukora gute kugira ngo mubandanye muje muri cya gitigi c'abandi baratuma imitima y'abantu bamwe baronka gakiza uko twiteguye gukora icambere nakivuze no gufata indirimbo zose ibikorwa byose dufise tukabishira ku mugaragaro si n'indirimbo gusa turiko turategura uburyo twogera ama evangelisation haba mu masoko ku mashure ahantu hatandukanye kugira ngo baba jene bari ahatandukanye tugende tubasanga aho bari abatashoboye kuja kuri YouTube ngo bari ibikorwa byacu tongeye tubasange naho bari ego hagati yaho nyene turashaka kumenya muri uno mwanya uno mugwi ni bande bawufashe mu maboko kugira dusho kubona amasanamu indirimbo koko turabona yuko umwaka uheze mwaduhaye igikorwa kimwe ubu muragarutse ku kindi mbega tuzaturanga igikorwa kimwe ku mwaka bimeze gute mu buryo bw'amahera kuja muri studio turabona yuko mukiri batoyi bigenda gute cyangwa muraterateranya mu gakese kakandi kimbaho cyangwa murafise compte muri banki bimeze gute kugira turonke uburyo bwo gukora nka management dufise turakora ku gatwe kacu twebwe nyine ubwacu turiyungunganya saka kazana keka kazana ranje nkazana ariko kandi tutibagiye ko hari abantu bamaze gutahura kino gikorwa bagira gutya bagashira mu kuboko kwabo nimba dufise tournage murakavuga ati je nzobaha imodoka mukoreshe je nzokora iki kugira ngo bino bikorwa byanyu bibandanye bitera bije imbere ego turi kumwe n'umugwi Chosen Generation Team cyangwa CGT kwa tubira byinshi nabigi bitandukanye kuri career yabo ukuntu bakora ukuntu bimeze ibibagora ariko kandi imbere ko tubandanye neza nana reka tugende kuguki twashire mu ndimbo mwigigwe ko cyangwa tugabanye byose muri habi yewe gusa mufise amabit mu maboko no reka tubahena n'abagire ego indirimbo ni Fearless reka twitangure gatoyi turi kumwe na Chosen Generation Team bakubwira ati Fearless fearless oh we are fearless so holiday on the Maranzi ndamuzi Nuiwe nawe nuwanje anzigama mu nzira zanje niwe muco murikira sinzotinya habe namba niwe muco murikira sinzotinya habe namba
niwe muco murikira imyanya n'ibihe je ndabisumba aho bafefsi mu bigumbagumba ndi fearless kufisi imana no hagati mu mifunda je nguma ndirimba nahinda mbara yose agaza muri yo norema ko nigishijwe kurinda umutima ntabwoba oya namba ntagutinya ndabizi neza sindabikekeranya kuhora hari mu ruhande rwanje bewo menyera hari nuwo shobora je kungwanya niwagwana sije ngwana ko ninambara si yanje niyimana onda close avuze ngo tetere style burya nyene yari ampaye yindi lifestyle yo kubaho no kwizera niganyira nzibukira ikibintu mbera Yesu Kristo gusa amazi niyo ndengera n'umuriro niwo nurira amazi niyo ndengera ndi kumwe nawe n'ukuri nabwoba nkigira we yambwiye ngo genda turi kumwe we gusa genda gushika ku mpera z'isi iminsi yose uzobaho n'ukuri zoguma ndakurinda ibyo mbamwo y'umunsi n'ingaruka y'ibyo yakoze n'ingaruka y'ibyo yakoze ngendera mu tsinzi yiwe mu kubaho kwiwe ngendera mu tsinzi yiwe mu kubaho kwiwe niwe kiganza kifata kikankomeza amuri iruhande gitandara nihishamwo amenyera kure ibyo nibwira ko ari mu ruhande rwa I'm no longer slave of fear ndashigikiwe Generation Team cyangwa CGT ni Bertrand hariya anye ari kumwe na Sarah ari kumwe na Kiki bakubwiye ati fearless ariko kandi imbere y'uko tubandanya tugende nako kuri kano karirimbo ni wewe tu bwana twage CGT abagado Holiday on top it. twende ni wewe mahoro yanje ni wewe ubugingo bwanje ni wewe mahoro yanje ni wewe ubugingo bwanje abagado muri we niho naronkemwo ubuzima busagutse ngenda nidegembya kuva mumenye Kristo muri we niho umutima wanje urongera kuruka uko bamwe wese nibwo buzima yahawe uko bamwe wese nibwo buzima yakiriye uko bamwe wese nibwo buzima bumubamwo gado fise ubuzima bwawe kuva mbaye uwawe wabaye inkomezi zo kubaho meze nkawe jewe nawe turi umwe ndi nyegu yawe nawe uri ubutunzi busumba ibindi nahawe yawe nawe uwanye nawe mahoro yanje Yesu ishimwe ni ryawe ko namenyanye nawe ndahiriwe fise ico sumba bose batabana nawe nanje nahawe ijambo ko namenyanye nawe fise amahoro yawe ndahimbawe ni wewe byizigiro byanje munezero wanje niwe soko ryanje muzagirika ndondera ura amahoro yanje amumuriza umutima mwami ni wewe ntabwo nihereza mu buzima bwanje kandi ni wewe ibyanje byose namwumvise ko Bertrand ashobora kwibongoza nabyumvise ari mutanzi n'icyenda ubusa 075 na CGT Action Chosen Generation ni Bertrand ni Sarah ni Keki bakubwira ati ni wewe mahoro yanje ni wewe munezero bakubwira ati I'm fearless hariya anye umunywe ku telefone
telefone 79 ubusa 75 ubusa 65 075 ubutumwa bugufi turabusoma hari yanyanditse avuga ati ibiti na namwe na Latifa abo bana barashoboye cyane reka ndabatera intege nababwira ati imbere ni heza cyane asante unavuga ati ibiti Latifa mwina Azayena na Flavia abo bana ati barashoboye bafite amajwi meza cyane thank you so much n'umunywanyi mwese ku telefone 79 ubusa 75 ubusa 65 075 075 turi na CG team cyangwa chuzana a generation team imbaraga ziranshiranye na urazira ati hari akantu nabonye hari akantu nasomye ahantu hari ku mutriko uri hano ngo Efesie 12 havuga gute havuga ati muri we niho duherwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana gose tuyizeye kubwo ko mwizera gushika no munsi ntabwo bwarashize bwararangiye nibaza ko hari ikintu akimwe cyo ushobora gutera ubwoba kubera ko ico kintu nyake kigutera ubwoba hari undi muntu yigeze kukibamwo kandi yakirenganye ko ngira mvuge mu ndimi vuga ya ntacu iminota 2 gahishure icyo muri wanje ariko kandi nuko bimeze turashaka mu na CG team cyangwa chosen generation team ariko kandi hagati yaho nyene ni gikorwa cyasohotse itariki 22 kwezi k'umunani mwaka 2024 ni indirimbo imaze kurabwa n'abantu bagera kuri asha mu Kirundi rero kuri 1569 views cyandagisimba jewe nkoresha umwanya kivuge mu Kirundi na natwe reka singira ikibazo ariko kandi ni chosen generation team ni gute mutegekanya kuduza audience yanyu bon ico ni kibazo natwe dushaka kwiga ko cyane ariko kubera ko bivanye n'ibintu hari ibintu bisabwa turacaye ko turitegura kugira ngo ico kintu dushoboye kugishobora saha turashaka kumenya nihe migambi mudufitiye mu mwaka uza kuba turabona ko no mwaka ugiye guhera mbega hariho ikindi gikorwa kiza kirangiza umwaka uza hoho ibikorwa biri muri CG team cyangwa CGT chosen generation team bimeze gute nipanze gute muri rusange uyu mwaka ndabizeze ntuzohera atakintu tubahaye umwaka uza hoho bituni bya mingi sana twongaze iminota twongaze iminota jenda wi ya kiriri baravuga igiswahili haje ngo bituni bya mingi sana yavuze igiswahili cya 12 ariko saha uvuze ngo bituni bya mingi sana ni ivyahe ni indirimbo na concert nibiki ego hari indirimbo shasha zoshira habona turafite n'umugambi wo gukora concert wow ego ni nk'ivyo sibikorwa ni mingi sana ego kandi hapana ni mingi ni bingi ni bya mingi sana ariko kandi neza dusozera gatoyi asaha utubwira nizahe mbuga umunyo baronderako canke kumira ko adukurikirana yifuza guterera kuri uno mu gusigiti iyo bigenza gute iyo cahehe yorondera ndi kuri YouTube turafise channel yandika ko CGT cha turonka kandi ntibagiye kugira subscribe partage n'igikorwa cyacu gishasha turafise na page ya Facebook ni CGT Chose Generation Team turafise na Instagram mem shows Generation Team na TikTok yego nimba keneye nimero kuri page ya Facebook hariko nimero ashaka kushatura ngiye nimero atari ya Bertrand ariko nimero mwashize ko nize ko umuntu mwamwize yego Bertrand avanyuruze satani ni mubinana satani mubaya yonyuruza nzana ariko oya urashobora guca wifatira indirija isi Serbia yasha hahandi ariko Bertrand reka tugushimire natwe turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye turabashimiye cyane gose muze mubandanye nyene mushigikira aba ari ibintu byiza cyane kumva ko mushobora gushigikira ibikorwa by'abana b'igihugu kugira ngo bishoboye kugira aho bivuye naho bigeze ni ikintu gikomeye cyane Sarah turagushimiye ariko kandi n'agasunika rugi ego natwe turabashimiye kuba mwatwakiriye mwakoze cyane natwe turabashimiye kuba mwatwakiriye murakoze cyane abana bikirira eka ubirize nawe
copy paste. Nana, Oui. nakushukuru sana. Yes, ndabashimire cyane, shimira abatumire bacu, shimire Rati, shimire Azaplo, shimire abadukwikiranye ku 92 shimire abandi bari kuri website tukabungure BFM makuru ko ndabwiye ati mwakoze cyane kubana natwe kiringo cy'amasaha 2 gusa, naho ku munsi weje umbwira ka Gendredi kameze neza sana. Yes I. Reka nje ndabashimire ndabekebuke mwebwe mwese mwabanye natwe kiringo cy'amasaha 2 ikiganiro ingabirano yanje from Monday to Furaha Day kuva isaha 10 gushika isaha 12 ariko kandi ndamushimire na Azaye yari behind the camera, behind the microphone. They like to worship, but I still to business, but to receive the vibe. I don't really care vibe and mood. Here we go, my friends. I'm going to go master yinyana. Come with the super level, I'm another level with another level station, with another level journalist. No pena sana toka moyoni na kumusi wejo hasta la vista. Reka tusigane kanu karirimbo fearless. Ni chosen generation team CGT. Asante sana, asante sana, asante sana. This is IREBE FM.